Subiye kubaramutsa amahoro. Moni. Turashimiye Imana cyane. Tiamika Mulungu nditu. Mana yo mwijuru. Mulungu wa kumwamba. Mana nyene migisha. Mulungu wa mdaliso. Turabashimiye namwe. Na inonso tiongazikom. Ingene mwatwakiriye. Momwe mwatirandirira. Turabashimiye ingene mwadusengeye. Tiongazikom mwamene munatipeperera. Turashimiye abarongozi. Ndipo tiongazikom pari usogoreri. Utumire bwabo. Kamba kama itanidwe yao. Basubiye kudukumbuza ishengero. Banatikumbusa mpingo. Twaherukino kera. Tinabwera nikale. Kuba hano Irusaka Zambia kunkara mu muzinda wa Zambia aha Chiboria apa Chiboria twatanguye kwashika 2006 tinabwera mu 206 kwezi kwa 11 mu mwezi wa 11 ubu nubugira gatatu nzino apa ni number 3 kubwera kuno muri mu myaka simike masiku yapita ishenge ryo kumugara rero mupingo wa kumugara nabivuze rirabatasha ukuposhani barabakunda cyane ipo bamikondane nditu kandi barabasengera iponso bari kukupeperera Yesu nashimwe cyane Yesu ayemekezedwe urugendo twagize rwabaye gwiza urendo omwe tinakara nao nakara wabwino byarabonetse ko Imana yarimwo Mulungu anali pakati paife Yesu nashimwe cyane ndamukunda ndipo Yesu ayamikike ngako aratubonanishije ubundi ndipo taona nanso atakindi kintu turimwo kuribe china nabindi vyiyumviro dufise kuribe maganizo yena ariko twaje tubakunda koma tinabwera ndi chikondi Mana nishimwe ambuye aremekezedwe nagomba mbibutse mugara ndi bakumbuse kumugara mugara ni shengero ryabonetse muri 40 mugara inapezeka mu 40 igihumbi kimwe amajana 940 1940 murumva sirito mwamvera kuti ni kare mugara dufise abarongozi yabivuze 125 mugara kuri batumiki 125 mugara ifise abavuga butumwa amajana 8 mugara kuri azirariki 800 mugara ifise abakristo bagiye bahura n'ivyago kuva 72 mugara kuri ya Kristo omwana kumana ndi mavuto kuyambira 72 ariko duharuye neza twaba dufise abakristo 47 bakristo ni 47,000 kwa benshi bari mu buhungiro ambiri bari mu ukwina barahunze 72 banataba mu 72 barahunze 93 banataba 93 barahunze 2015 banataba 2015 turiko turababa ibihumbi tuvuga ijana isembe tiri kuyadikira 1000 Yesu nashimwe ambuye aremekezedwe ndanezerewe kuba hano kandi Chiboria nakondwera nso kuona Chiboria mukozi avuye hano aratwigishije urukundo rw'Imana batumiki bachoka batipunzisa chikondi cha Mulungu urukundo rw'Imana chikondi cha Mulungu Imana irakunda umuntu atacarico Mulungu amakondwera ndi muntu omwe wachabe Imana irakunda umuntu yari nyuma y'abandi Mulungu amakondwera ndi muntu omwe ari kumbuyo kwa wena Imana yadukuye ahantu mu mwavu Mulungu anatichosa kutali nivyukuri yadukuye mu bintu bibi inde anatichosa muzoyipa idushira ahantu heza ndipo anatifaka pamaro ya bwino iduha mpemu yera anatipasa muzimu yera kugira ngo tube abaragwa b'ijuru pakuti tinkare bakumwamba Yesu nashimwe ndipo Yesu aremekezedwe mfise amajambo nanje yagakiza nina mawu ya chipurumuso ngomba tuyage kugakiza nifuna tidati kambisane pa chipurumuso bene data mwakijijwe abare omwe munatembenuka mugume murako gakiza pitirizani kunkara mu kiyero naho vyo kugora orungatizavuta nahisi yohinduka oroziko ya sinta ntuzuhindura agakiza usasintike agakiza twarose ku buntu chipurumuso tinarandira mahara agakiza twarose ku bw'urwo rukundo chipurumuso tinarandira kamba kachikondi agakiza twarose kubwo kwihana
chipulumuso tinarandira kamba kakurapa tukagumye tigwirire ntitukanjanjweko tisarekerere. iri niyo jambo numvise noherako. Aya ndiye mau yo mutinga yambirirepo nk'intasho shengero g'ikiboria monga moni mpingo wa kuchiboria kugumya gakiza kugwira chipulumuso. amen Amina. dusome Tiende kuona maremba uwandikiye abaheburayo mu buku la Aheberi. uwandikiye abaheburayo Buku la Aheberi igice kabiri chapter 2 turaheraho tizaberenga uko ndasoma kumure mwene data some mu nyuma. bali na chinyanja bazaberenga mu mbuyo. ego kabiri duhereho chapter 2 tiambire hapo. ntitwanjanjwe kugakiza nico gituma dukwiye kurushiriza kwitwararika ivyo twumvise kugira ngo ntidutwagwe akayombekere tukabivako, kuko ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryagumyeho, kandi ibicumuro vyose no kutaryumvira bikagererwa ingero bikwiranye. tweho tuzokwikiza dute nitwanjanjwa kugakiza kangana gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu kagakomezwa kuri twebwe n'abakumvise. Imana ifatanije nabo kugashingira intahe yishingisha ibimenyetso n'ibitangaza n'ibikomeye by'uburyo bwinshi n'ingabire za mpwemu yera zagabanganijwe nk'uko yagomvye. amen. Chichewa mau yakamba kuti mwaichi tiyenera kusamaliradi zimene tinazimva kapena kuti kapena tingatengedwe ndi kusiyanisa nazo, pakuti ngati mau adalankhulidwa ndi angelo adakhala okhazikika, ndipo cholakwira chilichonse chosayenera chosamvera chilandire mphotho yakubwezera ya chilungamo. Tinapulumuka bwanji ife tikapanda kusamalira chipulumuso chachikulu chotero chimene Ambuye adayamba kulankhula mwa iwo adamva anatilimbisira ife pochita umboni pamodzi ndi mulungunso ndi zizindikiro zazozizwa ndi mphamvu ya mitundu ndi zogwera za Mzimu Woyera monga mwa chifuniro chache. amen. amen. niri jambo agakiza Aya ndiye mau chipulumuso. uyu yandikiye aba baheburayo Uyu omwe analembera Aheberi yari yaramenye Imana, anali kumuziwa Mulungu, yari yaramenye agakiza kavuye, anali kuziwa chipulumuso chinachokera kuti, yari yaramenye agakiza ico kamaze. anaziwa chipulumuso ni chani. ijambo agakiza Chipulumuso gukira, kupulumuka, agakiza nukuva mu bibi. ni kuchoka muzoyipa. mbega agakiza ni iki? Chipulumuso ni chani? nugutabarwa, ni kutandizika, umuntu agakira biriya bibi yarimwo, kuchoka mu machimo yomwe tinali nayo. agakiza kazanywe na Yesu, Chipulumuso ni Yesu mwine anachileta. agakiza kavuye mu maraso ya Kristo. Chipulumuso chinachoka mwazi wa Yesu. uyu yandikiye abaheburayo arababwira ati ntimukanjanjweko. Analembera Aheberi musankare kutaya chipulumuso. iryo jambo duhereyeko hano Chiboria. ndiye mau tayambirako pa Chiboria. baririmbyi mwaririmbiye Imana neza, mwayimbira Mulungu bwino. bakozi twese shengero ry'Imana, atumiki ndi mpingo ife tonse. akagakiza twaronse Chipulumuso chomwe tinalandira ndituze tukanjanjweko. tisalekerere. hariho uvyanka ko tukagumya, kuli omwe ndiye mudani watu,
hariho ukatunyaga, kuli wina atibera, hariho uturaba ku kajisho, kuli wina atiyangana pamenso, akaduhendahenda kugira ngo atunyage, kuti atipoke chipulumuso. mwibuke Samsoni na Delila, mukira Samsoni ndi Delila, ingene Delila yamuhendahenze, momwe Delila nali kuchitira umuntu w'inkomezi Samsoni, wampamvu Samsoni, iherezo ryiwe rikaba ribi, masiriziro yace anankara yoyipa, akanogogwa ipo amaso. menso banachosa, Shetani ni mubi, ipo Satana ni woyipa, aratunyaga agakiza. amatibera chipulumuso. Mwene data ntiwanjanjwe, Umbale wanga usataye chipulumuso. aka gakiza karagoye, Chipulumuso ni chodura, kabonetse rimwe ku musaraba. kanapezeka kamozi pamutanda. Yesu ntiyuriye umusaraba kabiri, Ndipo Yesu sanaende pamutanda kabiri, yuriye umusaraba rimwe. naende pamutanda kamozi. Amen, amen, amen. Amina. Aravuga ati birarangiye, Anati zata byo gucungura abantu birarangiye, zopulumusa mwana wa muntu zata, twabironse ku buntu yewe. tinarandira mwaulere, Ibintu ubutunzi burazima kuronga, ndipo chuma chimavuta. ariko uyu murariko Komanso mau aya turarikirwa kuja mw'ijuru, tiyenda kumwamba, tubihabwa ku buntu. tipasidwa mwaulere. Umuntu agaca bugufi ku mavi Wina kuzichepesa ati ndemeye kukwakira Yesu wawe, ati navomera kukulandira Yesu, ucuba umuragwa w'ijuru, ndipo unkala mwana wa kumwamba, wabaragwana na Kristo. ndipo a Kristo. Ijuru ni ryacu shengero, Kumwamba ni kwatu, kandi ijuru liraronderwa yewe. ipo kumwamba paba masakiridwa. Aha mw'isi ibintu biraronderwa, Muziko zitu timafunafuna, ivyo murabizi. izo muziwa. Iri juru turarirondera, Ukankare kumwamba timasakira, ntirizojamwo abantu banjanjwa. sinzagulowamo omwe sibagwira bwino, Oya nama ntirizojamwo abantu bama banjanjwa. sinzarowa omwe sagwira chipulumuso. Umunsi umuntu akaba umukristo, Ndipo lero muntu ni mukristo, ejo agahindura, ndipo mayiro asinta, agasubira mu bindi. abwerera muzapaziko. Uyo ntanezera Imana. Uyo mulungu samakondwera naye, Imana iragomba abantu babangiriza, mulungu wamakondwera ndiwo kazikika, iragomba abantu basonzera agakiza, ndipo mukazikike mu chipulumuso, kandi bari bafise ibyo barya, ndipo munali na zakudya bafise n'ibyo banywa, ndizakumwa, ariko bagasonza komanso njara yangena ku bwa Kristo. kamba ka Kristo. Mwibuka amajambo Paulo yavuze Kumbukira maremba ya Paulo, ariya mu gice ca gatatu ca Bifilipi. Filipi chapter 3. Paulo yavuze ati kubw'uwo, Paulo anarankhula kuti kamba ka uyu, kubw'uwo Yesu kamba ka uyu Yesu nahombye byose. ninaruza zambiri. Umuntu arahomba byose, Muntu angaruze zambiri, ibinezera byose akabivamwo zabwino acho kamo ku bw'agakiza. kamba ka chipulumuso. Yo nitwashika mw'ijuru tuzonezerwa, Tikafika kumwamba tizakondwera, tuzokwambikwa amashurwe. tizavalidwa korona, Ibibi twabonye mw'isi zamavuto zomwe tinapeza paziko bizokwibagiranwa. tizayibarako. Mana nishimwe cyane. Ambuye alemekezedwe nditu. Tito yarabivuze, Iponso buku la Tito nararakura, icete Paulo yandikiye Tito, buku lomwe Paulo analembera Tito, igice ca kabiri ku murongo wa 11, chapter 2 verse ya 11. yavuze ngo ubuntu bwaraserutse, Anarakura chipulumuso chinasika, ubuntu butuma twikunkumura ibibi. kuchoka muzoyipa. Ubuntu, Chipulumuso. uyu Yesu yitwa buntu, Yesu zina lache ni chipulumuso, yaje ari ubuntu. anabwera ni chipulumuso. Agakiza twarose yakaduhaye ku buntu. Chipulumuso tinarandira mwaulere, Mbega twari kubigura iki? kodi tingate kugura bwanji, Tworose iki dutanga? tingapeze cyani chomwe tingapereke. Turabona Abisirayeli ngene bagize ibibazo, Tinaona Abaisraeli
umwe kugira ngo wanavutiwa baba barigwe batwara ibimazi, pakuti bapurumusidwe banali kupeleka nsembe, batwara inka n'intama. banali kupeleka ng'ombe n'iberere. Uyu munsi iki kibuga cy'imbere yanyu Pamara ali kusogoro kwatu twari kuba twazanye inka n'intama sembe kuli ng'ombe n'iberere kugira ngo vyemerwe kuti Mulungu avomere biva amaraso mu gishimbo cacu, mwazi mukesedwe kamba ariko Yesu yabikuyeho byose niwe kimazi. koma Yesu anavichosako vonse, Yatanzwe rimwe gusa. anazipeleka kamozi Ishengero tuba bazima, mupingo tinankara babwino aka gakiza twakaronse ku buntu. chipulumuso tinalandira mwaulere. Ndabifurije agakiza shengero, Mukale ndi chipulumuso mpingo, ndifurije agakiza abaririmbyi. mukale ndi chipulumuso oyimbi. Amen, amen, amen. Amina. Agakiza twazaniwe na Kristo, Chipulumuso tinapasidwa ndi Kristo. tukambare nk'umwambaro. Tivale monga chovara. Muriko muragendagenda muri ibi bisaka, Pomwe tienda mu Lusaka, muri iki gihugu, mu nziko lino, abantu bakababoneko, ndipo bantu baone kuti ndio wotembenuka, baboneko mwakijijwe, baone kuti munatembenuka, nimuba abantu nk'ababandi bahindagurika. usankare wosintasinta. Amen, amen, amen. Amena. Abakristo bagenda nabi, Abakristo boyenda kuipa, baba abakristo mu rusengero, bankara abakristo mu mpingo, hari iwabo bwahinduka, koma mu kunyumba za sinta, bakaja mu buguriro mu masoko bagahinduka, baenda mu market za sinta. Iwacu duhora tubibona. Ukwatu tima viona Gihe kimwe hari ku Noheli, siku limozi kunali Christmas. ku Noheli abantu bagomba kwambara. Pa Christmas bantu bamafuna kuvara. Umudamu umwe aja mu isoko, Muzimayi umoza naro wa mukachi mu marketi, niho narindi mwamene banaliri yari umukristo, anali mu Kristo, ariyumvira ati none nzokwambara iki ku Noheli. anaganizira kodi nzavara bwanji pa Christmas. Burya kuja mu isoko utagira amahera n'amagorwa, Kuyenda mu market ulibe ndalama ni mavuto. kuja mu isoko murantahura. Kodi mwanimvera bwino. Iwacu bavuga bati kudubura mu isoko utagira amahera n'amagorwa, Kwatu ngati uyenda mu market ulibe ndalama ni mavuto, kukubona byinshi umaona zambiri, nawe nta mahera ugira. na iwe ulibe ndalama. Uyo mudame yiyumvira icyo azokwambara. Muzimayi anaganiza ati kodi nzavara bwanji. Uyu satani ni mubi, Satana ni woyipa. umugabo umwe iwacu niwe yavuze umugani umwe. Muzibambo wina anarakura mwambi kuti, Aravuga ati shetani aratuma umuntu kwiba, ati Satana amalenga wina kuyenda kuba, akamubwira ati genda umene inzu, ati yenda upwanye nyumba, ukagenda ukamena, ugatangura kumena. ndipo wapwanya. Shetani yongera akabwira nyene inzu, Ndipo Satana auza mwini wache wa nyumba, ati byuka watewe. ati ukani bakawarara bafika. Murumva uwo mwasi ngene akora, Amvera mudani mwamena ankarira ni mubi. ni woyipa. Uyo mudame rero ivyiyumviro biramusuka. Ndipo maganizo anapaka. Murabona abantu mwebwe badandaza haraha bariko bararaba ibintu, Bomwe bamaronda bena ngo bamayangana vintu, bariko baramanika ibintu yirabisha. bayikapa amashelves bayangana. Wa mudamu araba igitenge, Ndipo muzimayi anaona chitenge, arabona ko nyene vyumengo yasamara, anaona kuti mwene wache wa maronda sana kale mensi, arazinga ashira mu kwaha. anayika mukwapa. Abandi baramubwira bati uribwe. Benango banamuza ati wamberewa. Yo yarakubiswe bene data, Anakwapuliwa muzimayi uyo, yarakubiswe numva ndababaye. anakwapulidwa namvera kuti kubaba mutima. Baramukubise by'ukuri bibi. Banamuchaya ndikoyipa. Shetani ni mubi, Ndipo Satana ni woyipa. agakiza twarose Chipulumuso chomwe tinapasidwa nitugashore, tisalekerere, nimugashore ukuri, nimusalekerere chirunga, mugashore agakiza, musalekerere chipulumuso, ngo mugashorere mu bintu bibi, kuti mupeleke kwina koyipa. kagumye Gwirani wona umwambaro w'umukristo, chovara cha mukristo, kena n'agakiza.
genda ndi chipulumuso, tungana agakiza, ndipo nkala ndi chipulumuso. ibyo byose ubigumane, zonse unkale nazo, uzobuzi uri kuraja, suzaziwa kodi mayiruli pati. umwami adufashe, ambuye atitandizire, agakiza kabonekera mu ngeso, chipulumuso chimapezeka mu mayendedwe. dusome Abifilipi, tiyende mu buku la Filipi. chete Paulo yandikiye Abifilipi, Abifilipi igice kabiri, Afilipi chapter 2. agakiza kabonekera mu ngeso, chipulumuso timanandira mu mayendedwe. igice kabiri, Filipi chapter 2 murongo wa 12, ndi verse ya 12. mutwe w'amajambo uvuga ngo agakiza kabonekera mu ngeso z'umuntu. Nuko rero abo nkunda, nk'uko mwamye muganduka bariko mushitse agakiza kanyu, mutinya muhinda agashitsi, yamara siyo ndiho gusa, ariko n'ubu nyene naho ntariyo nimurushirize, kuko Imana arikorera mu mitima yanyu ikabaha gukunda no gukora ibiyihimbara, mukore byose atakwidodomba ataguhariye, kugira ngo nimugire umugayo cyangwa akarohe, muba abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe bagoramye b'ibidambidambi, abo mubonekeramwo nk'amatara mu isi. Yesu adufashe. Amen. Amen, amen. Amen. Agakiza kabonekera mu ngeso, chipulumuso chimaonekera mu umuntu mawendedwe. yakiriye agakiza araboneka, winanga tinarandira chipulumuso vimaoneka. umuntu yakiriye agakiza karamuranga, winanga tinarandira chipulumuso agakiza umaonekera. nikanyegera, chipulumuso sungabise, karama, ipo kumukarampaso karaboneka. chimaonekera chipulumuso. nariyuvuye ku gakiza, inanga nizirapu pa chipulumuso. umuntu iyo yakiriye agakiza winanga tiarandira chipulumuso, yari umuntu umengo ntashoboka, anali muntu wosa kazikika, acaca bugufi. ipo amazichepesa, Agakiza n'umuti, ndipo ni munkwara, n'umuti uvura ibyaha. ni munkwara wa machimo. Agakiza iyo umuntu akakiriye, chipulumuso ngati warandira, abantu barabibona, ndipo bantu baona igenda ryiwe rirahinduka, mayendedwe yasinta, ivyiyumviro yari afise birahinduka, maganizo yasinta, kuvuga amajambo menshi birahinduka. kurakura mawe yambiri vimasinta. Ega agakiza karatwigisha no kurya, ingakale na mukudya, muravyemera? kodi muvomera. Mukozi umwe yatwigishije, mutumiki wina anatipunzisa, harya abantu batarakizwa, bantu bomwe bakarimo temenuka, hari aho babamwo abanyandende. kuri benango bamakara ndi mara yakuru. Uyo mukozi yatwigishije womwe anatipunzisa, yarabuze ati agakiza karigisha umuntu. ati chipulumuso chimapunzisa muntu. Murashobora kuba muri mu minsi mikuru, mungakale mupwando, mbega abantu bakunda iki mwama mubona mu minsi mikuru? muona cyane cyane bantu bamakonda, Bakunda iki? bamakonda cyane mupwando, Inyama. bakonda nyama. Kumbe nindo niko biri. nakuno niso chabe. Imana idufashe cyane. ambuye atitandizire, Aratwigisha rero ati agakiza anatipunzisa chipulumuso, karabuza umuntu katigezaho, ndipo kama resa muntu tsiyani, karatonde ku muntu ku rutonde, ndipo muntu ankara mu mundandanda, imbere yawe nimba muriko murafungura mwihereza, ngati mukudya, muriko murarura imfungurwa, mupakura chakudya, aratubwira ati uwo muntu ari mwagakiza, ati muntu aumwe alina chipulumuso, karamugera, ndipo chipulumuso chima muuza, karamufrena, mu Gifaransa karamuzibira, ndipo kama muresa, imbere yawe nimba hatari umuntu akijijwe, ngati kusogoro kuli wina wosa tembenuka, hariho isahani irimwo inyama, kuli mbale ili na nyama, uyo yogomba kuzirya zose, angate kudya nyama zonse izo, ntiyibukana bari inyuma yiwe, sakumbukira kumbuyo kwache kuli benango, atari ku muntu ari mwagakiza, koma wamena alina chipulumuso,
karamugera kati tora bike. mu chipulumuso chimamuuza ati tenga za zing'ono. Bisobanuka ngo katwigisha no kurya. Ndipo kama tipunzisa kudya. Kera twararya abantu bakadadahigwa. Ndipo benda barari kunezera kama kacha kudya. Ariko karatugera no kurya. Kama tubuza kuti mageredwe undakigerera wina kuzianganirapo agakiza kaduha kuba abantu b'abafasoni chipulumuso timaenda di mundandanda wa bwino kabonekera mu ngeso ndipo timaonekera mu maendedwe abandi baratubona bena bamatiyangana shengero ryahani Kiboria mupingo wa kuchiboria iyo mwagiye muva nkuko bahadondaguye pomwe mwachokera kosia na siana bazokumenya ko warosaga kiza bazazi wa bwino kuti munadandira chipulumuso kuko babonye hari ibyo wahindutseko kamba kuri zina munasinta nitambuka ryawe rirakuranga maendedwe yanu itwenga rirakuranga kusekerera vimaonekera kuvuga kurakuranga makambidwe bamaona kera twarabesha kale tinari baboza ino sinzi ko hari abantu babeshira mu matelefone ukusirizi bakulibena mama na maboza mpafoni akavuga ati ndaha nawe ari ibyatawe arankura kuti nilipano ko mari kutari iyo iburundi barakunda kubikoresha uku kwatu bamachita hizo akakubwira ngo ndaha turi kumwe ndagushikiriye ati pantawe y'inkono turi pamozi nabari ku birometero 100 koma iye ari kutari ukubesha rero boza nduzu kwite guto usankare kuti nikantu kakangono ikintu kitubuza nikiba kinini chintu choyifya si chikuru ikintu cononera umukristo chintu choyifya ukristo ndazi mwaje muri abakristo na nisi wakuti mwabura ndi mu bakristo mwaje kutwakira muri abakristo mwabura kutirandira ndino wa kristo irinde nimwanjanjwe musarekerere chipulumuso akantu gatoyi karonona kantu kakangono kagaonongeva mbiri nta bubeshi buto buriho imbere y'Imana paribe boza ya y'inkono pamaso pa Mulungu mwirinde ntimwanjanjwe kugakiza ndipo chezerani muyangane bwino Imana nidufashe cyane ambuye atutandizire Imana idufashe mungo mpakati pa nyumba Mulungu atutandizire bantu mubana mungu mufasone n'umugabo wiwe muzibambo ndi muzimayi mwirinde nimwanjanjwe kugakiza musataye chipulumuso muvugana ukuri iminsi yose murankure ndicho nandi masikonse aho gira ikintu kibaye oropunga kare mavuto umuntu asaba imbabazi mugenzi wa timbabarira pepesa pari munzako kuko agakiza ni ikintu cyo kwengenga chipulumuso chonya muna bwino agakiza karameneka gatakara chipulumuso chimatayika Imana idufashe yemwe bene data ambuye atutandizire nagomba turabe harya mu banyefeso diponso tiende mu buku la Efeso ico Paulo yababwiye buku la Efeso mwowe po anarankulira muri uru rugendo rwo kuja mwijuru wakati Paulendo wenda kumwamba ico dukwiye chomwe tifunikira igice 4 umurongo wa 17 4 verse ya 17 4:17 chapter 4:17 havuga ngo nico gituma mvuga ibi nkabishingira intahe mu mwami wacu ngo nimube mukigenda nk'uko abanyamahanga bagendera mu bitagira ikimazi byo mu bwenge bwabo ibyiyumviro byabo biri mu mwiza batandukanye n'ubugingo buva ku Mana kubwo kutamenya kuri muri bo no gukomandana kw'imitima yabo kandi babaye ibiti bishira mu ngeso z'isoni gukora ibihumanya by'uburyo bwose n'ukwipfuza ariko mweho ntimwize Kristo mutyo nogoma nkagezaho Imana idufashe cyane ambuye atandizire ngako uyu rero ni Paulo uyu ni Paul anari kulemba yagendeye abanyefeso anari kuyendera mpingo wa ku Efeso arababwira ati nk'abana b'ijuru anabauza kumonga abana boenda kumwamba nimube mukigenda nk'uko abanyamahanga bagenda usaende monga bamuzikora pansi abantu bakiriye agakiza ntitugende nk'uko abanyamahanga womwe tinarandira chipulumuso tisaende monga baziko abantu bakiri mu byaha bitwa abanyamahanga womwe bakari mu machimo
ni wa Paziko. Paulo ahanurira ishengero ry'Efeso. Paulo anauza mpingo wa ku Efeso. Ati bagendera mu bitagira ikimazi. Ati baendera mu zintu zosayenera. Bagendera mu bintu bibabaza Imana. Baenda mu zintu zo kumudwisa Mulungu. Atari komweho ntimwize Kristo mutyo. Koma ino simunapunzire choncho. Shengero g'ikiboria. Mpingo wa kuchiboria. Muzigama agakiza mwaronse. Sungani bwino chipurumuso chomwe munarandira. Yende abana b'ijuru. Muyende monga bana boyenda kumwamba. Turi n'igihe tubona ibintu bihindagurika. Kuri ntawi izintu zimasinta. Ibihe biratwegereye. Ndipo ntawi iri pafupi. Agakiza twaronse katwegere. Chipurumuso chiri pafupi. Tukagumye kurusha ibindi byose. Niponso tigwire kuchira zintu zima. Karushiza habu kuzimba. Nipo nichodura. Imana igufashe nanjye mfashe. Ambuye akutandizire na inenso. Nico gituma twakumburanye. Ndiye chifukwa chache tezo kumbukana. Kugira ngo twongere twibukanye ivy'ijuru. Kuti tikumbusane mau ya kumwamba. Ijambo gakiza. Chipurumuso. Ijambo gakiza. Mau chipurumuso. Twarakijijwe. Tinapurumusidwa. Ndidusubire mu bintu bitagira ikimazi. Tisabwerere muzapaziko. Iri jambo ni ntasho. Aya mau ni moni. Iri jambo ni iganuke. Aya mau ni moni. Kwishengero ry'Imana kuguma rigavye. Kumupingo kutitinkare meso. Abaririmbyi b'iwacu kumugara. Boyimbira bakumugara. Bahora baririmba ngo umuntu iyo ataye amahera arabimenya. Ngati wataya darama uziwa. Ariko ngo iyo ataye agakiza ntabimenya. Koma ngati wataya chipurumuso suzaziwa. Mbega we uvyumva gute? Kodi ino mumamvera bwanji. Ufise amahera mu mufuko. Ngati ulina darama mutumba. Ugenda urayumviriza. Umagwirapo. Namushitse ahantu hari bisuma. Ngati wafika pomwe bali bakawarara. Kuboko kwa mahahandi. Kwanja sikuchokapo. Kandi y'amahera yakorotse. Ndipo nso ndarama ngayatayika. Uratera kamuti ndahumiwe baranyivye. Ati inde banibera. Ariko agakiza karagenda. Komanso chipurumuso chimai. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya.